Yves naronse ku munsi wejo abantu benshi bari biteze urubanza rukomeye amaseremoni ya hariya i Paris muri Théâtre de Châtelet aho benshi bari batumiwe abakinyi habakera bakoca bakera haraba barongozi b'imigwi abakinyi basanzwe abakinyi ndetse bagiye ku rutonde rw'abahiganwa iyo Ballon d'Or ndavuga ku rutonde rwabaye kuva kuri 1 gusha kuri 30 ubona yuko hari hibereye abantu bari muri monde ya football kabisa benshi ndetse twanabonye abari muri monde ya sport en général turabonamo na le Prince Charles hariya kabiro muri Monaco turabonamo ba Novak Djokovic abantu nyene kabisa bari muri mwisi kabisa ya sport bari bibereye harya ku munsi wejo ibirori ndabizi mwese mwariko murabikurikirana vyo kubica mu mbuga zitandukanye kuri Canal Plus zako ziracako ubona yuko bitangura neza Yves bijya birori uko wabibona ukabona abakinyi bijya birori biguha umunezero yuwe duhere ku byaranze ibirori yo kwanariza Ballon d'Or nibaze ko kiki sinzi umuntu nabwiye ngiye kuraba match ngiye kuraba ibirori ndamubwira uwo mpitisha mwijya classico yakambwira ngo ntavyaraba ngo ntavyakunda nabwo ntuwomitisha mwiriya classico nibi birori heba kimwe uraba ikindi notora bijya birori biba biryoshe cyane biba biryoshe cyane hanyuma ubona ko ari France Football bamaze gutera iyo ntambwe idasanzwe mu gutegura biriya bintu babikora ku rwego rudasanzwe rwo hejuru cyane yari Ballon d'Or igira 60 n'indwi ariko Alonso hari ukuntu aho bakomereye kano gashimwe FIFA yagerageje kubizamwo nayo nyene ngo igerageze create agashimwe k'umukinyi mwiza w'umwaka urumva kiki ariko FIFA yagumye hasi y'urwego rwa France Football cyane nikimenya amenya agashimwe FIFA itanga benshi nibakazi banakita Ballon d'Or nabonye hariyo nabandi benshi bibaza ngo iriya Ballon d'Or itangwa na FIFA ariko itagwa nikimenyesha makuru kiragiye inguvu rero urabona ikinyamakuru ni nko ku Buja FM yo yigeze gutegura ico bita ngo Dunda na Buja FM cyari kigane cha Buja FM bategwa concert iyo concert muzabaye locale sinibaza ko ari irayirusha muri concert zabaye locale ata munyamahanga zifise sinibaza ko ari concert yarushije iriya ya Dunda na Buja FM yari yakoranije abaririmbyi benshi cyane kandi bose bahembwe urumva noneho nahoza nizo izagemwe abanyamahanga sinibaza ko ari iriya concert yarushije iriya je nayikurikira nibereye mu rumonge wacu i Miami kurikira kuri YouTube neza na je mvuga muri quartier Swahili neza na neza hano bita ku Mugerangabo uzozo hats ishikara ku Mugerangabo isigura mu Kiswahili uzabumva ngo ubajije yivana ishi wapana ishi Mugerangabo abaswahili oya none galonzo ngubu je umbajije ngo Kamenge gisiguri no birongera isigura Mugerangabo urumva harimo marenga amajambo y'ikirundi ubwo nyene ni kirundi byumve nawe mugasinzi insiguro nimwe nduvuge ngo byavuye kuki nabisanzwe ku Mugerangabo mu Kiswahili tuhita Mugerangabo rero nari nibereye Kanyenkoko naho ni hepfo Kanyenkoko ni hepfo arakunda roza Kanyenkoko ni hepfo mu birimba ni umva nyene uba wumva nyene Miami birimwo amakartier menshi nuko yibutse ibirori rero ukubibona byari bimeze neza cyane ariko France Football nariko sigura uko kuntu imaze gutera intambwe abandi bose boza bavuga ngo baje kwivanga ngo bashimire umukinyi mwiza w'umwaka bamaze kubatera intambwe idasanzwe Alonso nikimenya amenya kera France Football mu gutanga kano gashimwe ka Ballon d'Or uzubirawe nko ku masanamu Ballon d'Or ya mbere ya Messi ya 2009 yahere mu kiganiro bafise ikiganiro cyitwa Telefoot cico kinyamakuru cabo donc ikiganiro nk'ubu twaba tuvuga ngo Ballon d'Or twangwa na Bisport bakacavuga rero ngo umunsi Messi yaje kwakira Ballon d'Or tuzoyimuhera muri Bisport muka bagiye bahinyanyura utuntu gushikaho uno munsi kiki bategura ibirori bifatitse none ukabona ko byagize insiguro y'ikintu twokwita fete y'umupira ni fete y'umupira kabisa
raba iriya sale wamye uvuga Théâtre de Châtelet, abatumire bava mu mihingo y'isi, abantu batandukanye, wavuze Novak Djokovic yari mubaza gushikiriza agashimwe buriya yatanze akahe kabalondo y'umwigeme siko yatanze buriya Novak Djokovic yatanze aka Haaland. Urumva abantu nk'abo harabagiye bagaragara boga batagiye mu gutanga ubushimwe. Oya yatanze aka balondo y'umwigeme. Urumva raba nk'umuntu witwa Seferin, president wa UEFA w'ishyamba ry'umupira w'amaguru muri yari preza kandi nta role yari afise gusa yateye iteka ibirori. Raba abantu y'ibinyamakuru nka Canal Plus kubishira en direct bari kubashira en direct evenement y'ikinyamakuru kigenzi cyabo kuri Super Sport vyari en direct kuri za l'équipe byose vyari en direct. Evenement historique. Urumva ni kintu kimaze kugira ingufu nyinshi cyane nikimenya kiki. Raba Ballon d'Or nka zitanu ziheruka ziratangwa zimwe kumva bamwe babona ko yibwe naka ihawe naka ayo n'amajambo akurikira bijya byose bigaragaza ingufu y'ikintu. Urigera wumva FIFA the best yatanze agashimwe bigasigaramwe impare nka zigezo muri Ballon d'Or, navyo bisigura ubukomezi bwabo. Hari abantu rero bari preza mu bintu bidasanzwe byabaye, ntabwo twari duherutse kubona abakinyi baza kuronka ubushimwe baba preza bose canke baba president nabo bahiganwa bakaba president nko muri bane uko bakurikiranye. Uwasivye ni Kevin De Bruyne, ndavuga mu bagabo. Mu bakenyezi bose bari bahari uwitwa Aitana Bonmati yarahari, kariya gakobwa kandi ka FC Barcelona kari kahari, uriya mwongereza kazi yarahari. Benshi bakagenda baherekezwa n'amafamiye yabo wabonye papa na mama ba Aitana, wabonye Messi n'umuryango we wose, umugore n'abana. Twabonye Haaland papa we yari muri stade, bambe yari hari indani. Umuntu yasivye no munsi ni se wa Mbappe. Se wa Mbappe siho yarari. Didier Deschamps presence yiwe raba umuntu Laporta neza cyane. Natangajwe n'ukuntu Laporta z'igifaransa. Ahubwo natangajwe n'igifaransa Laporta avuga, yahisemwe ko cavuga intuzi ibirori biyobowe neza cyane n'umukinyi wa kera wa Chelsea Didier Drogba. Abantu bose bamukuriye chapeau. Nabonye n'umugabo yitwa Gary Lineker ashika kuri scene. Uriya Gary Lineker akora mu kiganiro cha BBC cyitwa Man of the Match. Ni kiganiro gikomeye cyane gifise ingufu nyinshi cyane. Umva n'umuntu abimenyereye, n'umuntu afise ikiganiro gikomeye, n'umupresentateur nawe nyene gushika kuri scene hawe ijambo akavuga ati first of all ntanguye gushimira Didier Drogba uyobora bino birori. Ni KMC ciza kweli, kimaze kuba KMC ciza ibibaza urabona uriya Gary Lineker numwe mu bantu yabaye wa kabiri kuri Ballon d'Or y'igihumbi kimwe amajana 986. Iki twagwana ibaza umuntu yabaye wa kabiri kuri Diego Maradona niwe twari dufise ku mugoroba wejo. Tugira muri Tottenham. Drogba yamubajije ati ariko iriya football yanyu yihuje ni yubu ubona evolution y'umupira yaragenze gute? Reka muri rusange ibibazo yagenda abaza wabibonamwe ubuhingo ukavuga uti uyu muntu ari hariya muri uriya mwanya wo kwemisinga kuriya ntabwo abirimwo kugutomboza si favere bamugiriye ni ibintu amerita. Abazamba Lionel Messi ati ariko uratwaye no Ballon d'Or, bano bahungu bagukurikiye baguchallenginze kuri benshi babona ko nabo bamerita Ballon d'Or bavuze kuyiki Kylian Mbappe na Haaland. Ukumva ivyo bibazo nyene ukuntu agenda bisokoroza umuntu abantu kabisa baje batandukanye, abantu batandukanye yashitse ashika avuga personalite. Urabona invitation y'umuntu nka Prince Charles kubatamuzi uriya no prince w'ubwami bwa Monaco. Yes, bwi Monaco. Hajya Monaco abantu bazi ko ari ville mu Faransa niko bimeze mugabo uriya n'ubundi bwami hari ukuntu bwigenga nawe rero ni bakunda kujya twumva nka Vatican. Ni samuragwa w'ingoma. Yes, ya ntuzenye ya hariya Monaco. Nawe yaje niwe yatanze agashimwe kandi akambere kari ujya so yatanze agashimwe ka Haaland nyene. Niwe yatanze ka Haaland. Ariko kandi na kategori y'ubushimwe France Football bagira ubona ko hari ukuntu bagiye babyiyumvira ko neza ku rugero rw'uko Alonso na Kiki basanga bimotiva cyane.
ndashima cyane nkiriya pri Socrates Socrates pri yatwaye na Vinicius tunabigendamwo en direct agashimwe katwaye na Vinicius benshi nyimba mutakazi nagashimwe ko umuntu yakoze ibikorwa byo gufasha ariko en dehors du terrain hanze y'ikibuga biriya bikorwa byo gufasha bavyita charité byo gufasha abantu batishoboye bagizene urumva rero uriya mugabo akitirirwa ku nyungu z'abariko baratwumviriza bayita pri Socrates Socrates n'umukinyi wa kera w'umunyabrazil yakinanye na ba Maradona ndibatse bamena aba Pele iriya epoke ya ba Pele baranamwerekanya amasanamu kuri kanara abantu bariko bavyumviriza barabibonye n'umuntu yabayeho muri za periode kuri kanale nyene amasanamu yarakiri noir cyane niwe mu footballer wa mbere kiki yabaye mu footballer akina mundi agatwara ibikombe mugabo akiga n'amashuri buriya ni docteur yabaye docteur ariko kandi yamenyekanye ku kintu citwa guharanira gateka kabirabure cyane gose urumva bavyita gute biriya bijya byo gukandamiza abirabure vya kera ari amadiktatire nyene yagirirwa yari janye nk'ivyo byo marasisme n'ivyerekeye vya demokrasi bijamo gose akabijamwo cyane ariko hambavu y'ico kintu yakoze yaranzwe no gukora ikintu cyo gufasha abantu rero cyo gufasha cyane mu mwaka uheze akagashimwe katwaye na Sadio Mane iyo tuvuze ibintu byo gufasha Sadio Mane tumaze kubigaruka ko kenshi nta n'umuntu n'umwe ashobora kubaza ngo ivyo Sadio Mane akora nibiki karagashimwe rero buriya ni saison ya kabiri gatanzwe urumva nk'iyo creativity bagize ni ukuvuga ngo bariyumvira ubushimwe bama batanga bama barota bashiramwo akandi kantu none ibi bintu byo kuvuga ngo turabe n'inyuma y'ikibuga ivyo abakinyi bakora mu gufasha mu buzima bwa misi yose ku bantu babikeneye ibi bintu kiki bihamagarira n'abantu basanzwe badakunda umupira kwitaho bati bwa bundi aba footballer nubwo tudakunda football barabaho bagakora n'ibintu nk'ibi bakora ibintu biza no mu buzima bw'abantu bose byo gufasha umusaruro amafaranga bakura mu kibuga kaza agafasha no muri societe si kwiryohera biryohera gusa barimvira nabo babana batagira ico naho nikora akumva ko atabandi bokora ico gikorwa atari bo Vini umwe rero mu bagatwaye ako gashimwe bambe niwe yagatwaye uno mwaka kasubiriye ko Sadio Mane yatwaye mu mwaka uheze uno mwana afasha ibintu byinshi mu biragoye ko no kashimwe ko kazojiburaya kuko benshi mu bafasha ibikorwa nk'ibi bakunda kuba arabe muri Afrika nabo muri hariya muri Amerika abantu baciye mu buzima butabworoshe uno mwana babitahura umukinyi mwiza cyane muri Real Madrid muga mu myaka iheze yahuye cyane n'ibintu vya racisme cyane nakunze ingene Drogba cyamubaza kiyaki yaciye akimubaza ko voilà ni bimwe nako ndavuga compliment kuri Didier Drogba ko nabibaza bayoboye ibiganiro n'ijambo Didier Drogba umuntu naramenya n'ururiya mukobwa ejo nzoza namutohoje ndamubabwira neza uriya baba bari kumwe nawe ubona ari umuntu abizi kwi-exprima neza mu ndimi byose de même façon cyo kimwe kabisa ku rugero rumwe ati umupira w'amaguru ni sport en general ni sport iri mu yandi ma sport dukwiye kuyikunda tukayiharanira twese turi hamwe atakuvangura novuga yuko ingoba z'abantu tukaja hamwe tugateza imbere umupira w'amaguru umuntu wese akabona yuko uwundi ari umuntu atakumubona nk'ikindi kintu twese tukaja hamwe bose bakoma amashi bavuga ati Drogba bakoze ikintu gikomeye cyane kitwa gute kare gashimwe Socrates n'umunya twako twavuga n'umunya Brazil yabayeho niyo mukinyi wa mbere yabaronse bambe yaronse intuzenya impamya bushobozi ya docteur kunya bamwita docteur Socrates agwanya rero ibintu by'ubwicanye n'amadiktatire hari iwabo muri Brazil ivyo nivyo byamugize cyane cyane baba bamwiteye akari yagashimwe ntakiriho mugabo urumva yuko icize umuntu yokora mu buzima kirasigara cyane hariho presence y'umuririmbyi mu Nigeria Rema n'indirimbo yiwe Calm Down wabona ari naho gwa ruhungu rwasaze cyane Speed ukabona n'ibirori bimeze neza cyane arinjiye mu bakinya baramutsa ibintu nk'ivyo akandi gashimwe ngira ngo twogaruka ko nako witwa Jude Bellingham
aronka agashimwe kitiriwe Copa. Copa Trophy gahabwa umukinyi akiri muto Akiri muto. yitwaye neza kurusha abandi kurusha abandi banamubaje kuri mugenzi we Yamal Musiala nako karagira bari bagafashe video abo ba Bonmati ndiko ndagenda ndabicamwe ku mayange ubushimwe bwatanzwe niwe yagatwa nk'umukobwa mwiza raba rero nk'ico kintu naco bazanye kare umukobwa yaba umukinyi mwiza bari batangwe kubutanga kuko nako nyene babizanye vuba urabona France Football kuntu bagenda bongera ko bushimwe Alonso kari agashimwe k'umukobwa umengo ni prix igira ndwi nagashimwe kagira ndwi gusa muga Ballon d'Or imaze imyaka umengo ni gatandatu batanga agashimwe k'umukinyi mwiza w'umukobwa yitwaye neza kurusha abantu mugabo bagitangwa kugatanga ntabwo yari Ballon d'Or isa nk'ijya y'abagabo barondeye agashimwe gusa gasanzwe ariko uno mwaka bagize ikindi kintu gishasha bazana Ballon d'Or zibiri umukobwa Ballon d'Or yatwaye niyo Messi yatwaye bisata na hano na hamwe bitandukanye nico ni ikintu gishasha baje kongeramo urabyumva uyu mukobwa n'umukinyi akina muri Barcelona FC Barcelona ariko kandi cyane cyane akagashimwe nibaza ko gakeshi igikombe kuko batwara Champions League batwaye Champions League agashimwe atwaye asubiriye mugenzi we yitwa Alicia Putellas niwe agatwaye nawe n'umukinyi wa FC Barcelona urabona ku rwego uyu mukobwa bamugiriye documentaire bavugisha ba sekuru ukabona yuko ntaho umukobwa ashobora gushika adahereye gushikikirwa na famille twamye tuvuga iby'intamba mu rugamba n'umukinyi rero wa FC Barcelona hariyo n'indi foto twamye tubona bari kumwe na Messi uko nyene babibona kuri ekran ya ntuzenya ya YouTube niyo avantage yo kuba uri kuri YouTube ibi tuvuga ubu vyibonera hariyo ni foto bari bagaragaje Messi agikina muri Barcelona bose bari mu yande ya Barcelona raba no kuntu surire Messi ari no mu bantu ya keje mu buryo buri direct abivuga kabisa urabona ijya Ballon d'Or ya Messi nije yirasa n'amahasa ivyo byose rero ni ibintu siko byahora siko bahora babikora akandi gashimwe karaka Erling Haaland agashimwe bitiriye Gerd Müller no kuvuga umusatirizi yabayeho w'umudage byinshi Erling Haaland akaronka umudage buriya yegera umudage oya arafise yindi nationality ahubwo yakinye muri Bayern niyo mpamvu benshi dukunda kwibaza ngo ni umudage si wowe nabimbwiye buriya ega naje ndabimenye vuba niwe wabimbwiye naje nabibonye ahantu niwe wabimbwiye urumva Haaland bitsindo vyiwe 56 byaciye kuri kimwe ku kindi urako ni birori biba biteguye neza kuva ku gitsindo ca mbere yatsindiye ntuzenya yatsi Gary Lineker niwe muhaye kariya buriya Gary Lineker numwe twavuga yakiniye nde buriye yakiniye Barcelona niwe yabaye numero 2 inyuma ya Maradona Maradona mutwara akinira za Tottenham uyahere buzarese yavukiye hari ikibazo boss yigeze kutubaza ngo ni mumbwire umukinyi yakinye akarinda atangura kariya karinda yiheze ataronse carton jaune n'uyu Gary Lineker ntiyigeze aronka carton jaune n'umwongereza n'umwongereza yavukiye mu gisagara ca Leicester ntiyigeze aronka carton jaune ntiyigeze anaronka carton rouge nta karata nimwe uzoronka batigeze baronka carton nimwe rouge mugabo jaune barazironka Erling Haaland urabona ico tutagarutse ko koko n'ukuntu bari babereye abasore cyane gose oya babo ukubegwa n'ivyabo ibana bari babereye kabonye uko yari yambaye uwitwa Jude Bellingham zatire zaba jire yari yabivuze ga ati nzogera niko ndamwababa ariko bazi ikintu kimwe Yves Erling Haaland ku munsi waje kunda biraba kuri kinyamakuru nyene l'équipe babitanga kwa direct kuko bo ibirori bata kuvyerekana ava yuko kanari cyane batanguye saa 2:30 ubu ariko kanari yatanguye bitanguye 3:30 urumve rero naje bitanguye kuri l'équipe bavuga bati uyu mugabo ahubwo abantu bamucunga barashoboye ni kirekire
nikije kigangi mu bitsindo yatsinze hari aho wabona agenda aca kuba defense bagaza batembagara nk'utu rambwira cyari gihagaze imbere ya Ineka hajya nikije ya kabisa donc burya uburebure bwiwe aragerageza no kubukoresha umusaruro aba nk'igitsindo yatsinze Dortmund mu mwaka uheze umupira waragurutse na yaragurutse hari ibitsindo bimwe mwatsinda ukabona ko uburebure bwamufashije cyane gose kabisa donc rero twari ko tubavuga kiki byari ibirori biteye igomwe numvise nk'umukinyi yitwa Rodri kuko bahaye ijambo City yahembwe nayo tuyigaruka ko City yarose agashimwe equipe club de l'année equipe nziza y'umwaka aka gashimwe rero bagatwaye inyuma yo gutwara ibikombe bitatu Champions League champion hamwe na FA ariko no mu mwaka uheze nubwo ari Madrid yatwaye ntuzenye si yabaye club de l'année yabaye City rero France Football bafise ayo mayeri yo kugenda bahinduranye utwo tuntu urangwa muri iri joro riheze ntibashizemo agashimwe ko mumenyeza w'umwaka ntibashizemo on stipe muga mu mwaka uheze bari babishizemo bari banashizemo equipe yafanye neza kurusha izindi urumva hari ibyo bagenda bakuramo hari ibyo bagenda bongeramwo bikaba ari biryoshe yabaye nyingi mbere batumiye umuntu wa ore ya football uzi n'aba footballere ba kera bahari ni benshi cyane kabaye akaryo keza Alonso kukwibuka umuntu yitwa Sir Bobby Charlton ano kaziyo yuko Beckham yagiye gutanga Ballon d'Or yatwaye Messi bagize nico bayimubaza ko ati uramuzi wewe kuko bagaruye agafoto Beckham akiri umwana mutoya ayifotozanya na Bobby Charlton avuga ati uyu muntu rero uyu yari papa ati uyu yari kubwanjye atariko kandi ivyo wo muvuga ko byose ntushobora kumuvuga mu Bwongereza gusa umuvuga ku rwego rw'isi mu mupira w'amaguru muri rusange ati numwe mu bantu bakomeye kandi niko bimeze none uyu mugabo ibintu buriya mu bintu byashotse biboneka cyane n'umuntu yitavye Imana hacagaruka amateka yiwe mu 58 Manchester United mu Champions League yagiye gukina na Bayern bataha isanganya ry'indegere cariraba rihitana abakinyi bose wewe aracika ku itumu ararokoka urumva kiki urumva ivyo byago yarokotse wenyene sinzi abandi barokokanye nawe mugabo sibari benshi nabo muri ryasanganya urumva mu 66 igikombe cy'isi cyaje kibereye mu Bwongereza ari mu bagihaye Ubwongereza yahetse Ubwongereza gutwara ico gikombe anatwara Ballon d'Or y'uwo mwaka urumva abo mukinyi mwiza w'umwaka kurusha abandi uyu mwaka mu 68 Sir Bobby Charlton yahaye Manchester United Champions League yabo ya mbere mu mateka hari abantu rero barakoze ibintu kera tutakibabona tukababona gusukwa ari bitama kubera twebwe nyene turi batutuzi binyene bya vuba bya Messi na Cristiano ariko nabo bafise amateka yabo kiki kumva ivyo byose Beckham navyo yabigarutse ko avuga donc France Football wabona bagerageza guhagaci ushobora kwiyumvira Alonso mu bice bitandukanye bya football ikintu bibagiye ukakibura urashaka kwiyumvira uti ico bibagiye muri biriya birori ni cyahe ukakibura kabisa presence y'abantu batandukanye rero abantu bahoze bakina mu mwaka uheze uraze hari wari wakoze ku kintu ca Rodri bamubaza Ballon d'Or Rodri bamubaza kuri triple historique avuga ati buriya saison nkiriya nziza niyi dushikana mu birori nkibi ati ni birori bi sensationnel ni bintu buri muntu wese aba yipfuza kuba mu birori nkibi kuko turavuga Champions League ni higanwa ry'amaklebe meza muga Ballon d'Or ibirori nkabiriya n'umunsi mukuru tumira ubutumigwamwe abantu bafise ico bakoze muri saison kiki nabwo equipe yawe iba yarajagaraye ngo bagubone mu makostime kuriya uja hariya gutembera gusa nivyo Rodri nawe yagarutse ko City baronsa agashimwe rero nka equipe y'umwaka uwitwa Soriano uriya munya Espagne niwe mu CEO wa City ni directeur sportif wa City niwe yubatsiri ya projet niwe yazanye Guardiola buri uriya yahora muri Barcelona atunganye ibyo muri Barca iriya projet rero ubona City buriya rekise na Barcelona ibintu byose yarabikopi yarabizanamwo n'umunya Barcelona wabo
niyo mpamvu ubona byubatse neza cyane hari City yari club ya mbere rero yayifisemwe abakinyi benshi mu bagwaniye Ballon d'Or muri 30 yayifisemwe ndwi hari abandi bari bafisemwe iyo migwi mike Ballon d'Or rero yahavuye itwagwa na Lionel Messi. Nuko rero ni Lionel Messi hariya batweka Man City niyo yabaye mugwi wigenje neza ku mwaka kandi nivyo batwe bikomeye byinshi mu bagabo nabo ni mu bigeme ni FC Barcelona turose mutandukanye bagaba bereka amafoto ariko barangiza batwereka ifoto yande ya Lionel Messi hamwe na Ballon d'Or wiwe igera 8 yanavuze ati iyi Ballon d'Or kabisa nzogira n'ifoto ari Ballon d'Or zose ndazifise ziri imbere yanjye n'amasuriye do nibaze yuko Yves bamwe bavuga bati kuba nka Lionel Messi akora birya hari benshi babivuze ko arinjira ati turavye igikombe yakinye cy'isi ntawo bideha niwe woyiha abakinyi batandukanye bariko barinjira aba ba Rodri babaza abakinyi ba Kylian Mbappe babaza ba Jude Bellingham ariko barinjira bose Rodri wabonye ibyo wavuze ngo Messi yarayikwiye Messi ngo arayikwiye ariko ibyo ntabyo wobwira Erling Braut Haaland ariko na Haaland baranamubaza aravuga ati ni Messi ati kuko ivyo yakoze muri kubyimone kabisa ni ibintu byo gushima barabaza ba Didier Deschamps bariko barinjira bose baravuga bati kabisa na batanatangara bati nako Ballon d'Or zishika 8 nyinshi gose kuko bagenda barababaza mu mesha makuru baza ati mbega wewe nk'umukinyi wigeze uvuga ushaka nk'iyo Ballon d'Or Didier Deschamps kubivuga ati turiko turabiraba uretse mu myaka yahera cyane inyuma y'iwacu twabona haraciyemo ba Pirevia Shino bayihaye Emiliano Martinez ati twabona abanyegoro bayitwara Levi Yashine nabo impamvu bamwipitirira kari agashimwe niwe mumenyere niwe munyegori wonyene yatwaye Ballon d'Or nta wundi munyegori arayitwara ariko kandi Alonso buriya nkunda kubivuga kuba umukinyi mwiza biba kategori zibiri hari abakinyi baza bakababeza hariyo nabaza bakababeza mugabo babanje ku revolutiona ikintu kanaka donc muri uno mupira mwiterambere ry'umupira w'amaguru ko wagiye ubaho ibi mubona mu kibuga hari abantu bagiye babizana urazi Levi Yashini ico yazanye no mu Rusiya kera umupira kiki izi za surface ijya ntoya na nini ntizabaho umunyegori yabaho ari hariya kuri linye iriya nyene yo mwigori no kuvuga umunyegori kiki yaca kurinda umupira hariya hagati muri kaje uyu mugabo Levi Yashine niwe yatanguye ibintu byo kuyivamo byo gusohoka wegira byo kubavuga ati noneho jene nagoma ndabarindi no bazona twica bazotumara wewe rero acatangura kuza agenda arabagwaniriza hari akava mu igora akagenda no hagati mu kibuga kari akaregeri y'umupira uri agaca usumakura akawusubiza mu maguru yabo bikinana yawusamisha amaboko urumva amategeko yari bwaze kuvuga urumva abantu baravuga ati yamara akakantazanye niko mukaravuruguru kino karafrena cyane babane bariko bawuteza amaguru yakacaza akawusamisha amaboko niho bakreye rero bati reka tumugiriremwo limite nukuvuga iriya surface ijya twita ngo 18 surface de réparation ijya surface de réparation igere bayikreye kugira ngo bamushirireho limite zaho ashobora gukoresha amaboko atategeza kurenga urabizi kiki iyo sohotse iriya surface ugakoresha amaboko ni rouge direct ni coup franc indirect ni rouge d'abord rouge hanyuma bagacatera kufura ivuye aho nyene donc iyo revolution y'abanyegori kuvuga ngo babashirireho iyo limite bashobora gusohoka batake urenge niwe yabizanye rero anatwara Ballon d'Or icogiye kuko yananiranye niho rero muri ino Ballon d'Or bamushiriye agashimwe umunyegori mwiza bamwishiriye agashimwe hitwa Levi Yashine nuko rero niko ibiro vyagenze Ballon d'Or igira 8 itwara Lionel Messi iya mbere kuri Aitana Bonmati akaba ari iyigira kangahe iyigira gatatu mu mugwa FC Barcelona ko muri 2021 yarinde Putellas yatwaye zibiri zikurikirana hagiyemo niyo ya gatatu FC Barcelona ya Aitana Bonmati urumva ko muri FC Barcelona kabisa ibintu abari navyize ku muguna cyane cyane wabigeme
nuko rero muri rusangi vyagenze hariya muri Theo Châtelet. Tukenda rero muri Ballon d'Or Alonso. Ni Ballon d'Or abantu benshi bemeranya ko Messi agiye kuyitwara. Umuga bien sûr hari abantu benshi bumva ko Haaland yayibwe. Bakunda guca bakoresha iyo terme bavuga ati yamara iyi Ballon d'Or yari ya Haaland. Kubera iki Champions League yatwaye. Hanyuma bakaraba championa anakuyeho na rokoro y'umukinyi atsinze ibitsindo byinshi muri sezo imwe. Urumva ubwo nyendo tuko tuvuga umukinyi mushasha muri championa y'abongereza yitwa ko yananira atwara niyo FA bagira triple. Urumva hanyuma rero iyo sezo ya Haaland isuko bakavuga bati ariko nyimba Haaland atari butware Ballon d'Or muri sezo yakoze biriya byose ya Alonso. Iyindi Ballon d'Or azoyitwara yabanje gukora iki? Urumva benshi mu bumva yuko Haaland ariwe yatwiwe Ballon d'Or bagendera kuri ivyo. Ariko rero muri kahise ko mupira w'amaguru umwaka w'igikombe c'isi Ballon d'Or zitatanzwe ku mukinyi yari mu gikombe c'isi canke yagize icatwara mu gikombe c'isi. Donc uruhara rwiwe amanota menshi yakora mu gikombe c'isi. Ballon d'Or zitatu gusa kandi zatwakanye na Messi. Oya Ari zo Messi yatwaye. Oya ni Ballon d'Or ya 2010 yatwaye na Messi. Ni Ballon d'Or ya 2014 yatwawe na Cristiano Ronaldo. 2011 naho 2011 si Ballon d'Or ya Ntutsi. So mwaka w'igikombe cy'isi. Ubwo sizo zibiri honyene zageze ki zatwawe n'umukinyi atatwaye igikombe cy'isi. Ni ya 2018 yatwawe na Modric muga akazi kiwe nawe nyene cyane kari gafata kuri ivyo bibi. Luka Modric nawe yatwaye. Ariko abantu basubiye inyuma bakavuga bati iya 2010 ni ya 2014 harimo ibintu bitandukanye kuko ico gihe France Football mu gutanga agashimwe ku mwaka yari ifatikanije na FIFA. Urumva bari bafatikanije na FIFA kandi mu gufatikanya na FIFA hari ama critère amwe babanza guhurizako na FIFA. Nikimenya n'ikindi kigira gatatu aho bitandukanira igihe cyose France Football yatanga agashimwe iri kumwe na FIFA hatora abantu barenza amajana binyimba na 180 kuko hatora umujournaliste hagatora abamenyereza n'abakinyi b'amakipe nationale abakapitene b'amakipe nationale bose bari membre ya FIFA. Ariko France Football iyo yigenga hama hatora umujournaliste umwe ku gihugu. Ariko kandi no mwaka muga tugenda ku no mwaka byarahindutse ntihatora abantu abari kuri rank ya FIFA bose. Oya atora abari kuri rank ya FIFA muga mu bihugu ijana bya mbere kuri rank ya FIFA. No kuvuga kera no mu Burundi yatora mugabo ubu ntibigotoya kuko turi nyuma y'ivyo biharuro ijana. Urumva aho bitandukaniye rero Alonso bakavuga rero bati kuri Messi kuronka ico wakoze gituma utwara Ballon d'Or mu maso ya Haaland twavuze twaye biriya byose yagize sezo nkiriya yose vyari bigoye cyane vyasaba gutwara igikombe c'isi. Ico gikombe yaragitwaye ariko yagitwaye mu buryo bumeze gute Alonso yagitwaye baravuga kiki bati vyari bigoye cyane ko Messi utamuha ino Ballon d'Or kuko Messi Alonso n'umuntu nk'icitwa Ballon d'Or yagitwaye 2009 agifise imyaka 22. Icyitwa Champions League kiki yagitwaye 2009 agifise imyaka 22. Ibyo kuba meilleur joueur, ibyo kuba meilleur buteur, ibyo kuba umukinyi mwiza ameze gute. Ariko impamvu uvuga yuko Messi yaronse amanota menshi nuko kino gikombe c'isi yatwaye muri 2022 kiki ni gikombe yari yarahebuye. Urumva Alonso ni gikombe yahebuye abantu bakavuga bati Messi urashoboye ibintu byose mugabo kuvuga ngo twara Champions League ugatwara zine warabikoze na FC Barcelona Ballon d'Or wari umaze gutwara ndwi yarafise ndwi imbere yuko atwaye igikombe c'isi wabaye meilleur buteur wabaye meilleur joueur wabaye ibintu byose mugabo urazi gitutsa abantu bose aba haters ba Messi bari basiganye ikintu kimwe ntacu ushobora gukora imbere ya equipe nationale. 2021 atwara Copa America 2022 atwara igikombe c'isi
urumva kabisa uratwemera ku myaka 30 n'ingana 30 nyimba ari 7 nyimba ari 6 urumva nukuvuga ico gikombe c'isi ashoboye kugitwara ku myaka myinshi ahetse umugwi wa Argentine benshi babona ko mengo hari igindi mikeya isa n'iyirusha gukomera ariko kandi kije mu gihe Messi bari baramuhebuye kije mu gihe uvuga ngo ahari amazina yitwa Pele na Maradona kugira ngo haje utegerezwa gutwara igikombe cyose doge wari nk'umutego wa nyuma noneho ako kano ako kabariyeri ragasanzaza ragakuraho baravuga bati uko biri kose Alonso Ballon d'Or ya yuno mwaka impamvu Messi yitwaranye Haaland wakoze byiza muri Champions League watwaye wabaye meilleur buteur ibintu byose mugabo inyuma y'imyaka 20 ivyo wowe watwaye nivyo Messi yatwaye no mwaka nicahe kizoba kikiri historique bifatikanye n'amateka y'umwe ivyari byaramunani ivy'abantu bari barayewe none akaza akavuga ati bose barayamanitse aho niho havuye aho Messi yarushirije amanota Haaland ubona ko ari nayo naco kintu cagize kuko benshi urabizi Alonso nabagiye bavuga ati Messi yaramerita ba Pep Guardiola bose bagenda bongera ku iki uburyo yatwaye igikombe c'isi kandi ntiyagitwaye kubera gusa ko ari muri collectif nziza yabaye meilleur joueur w'ico gikombe kuba meilleur joueur ukaba meilleur passeur w'ico gikombe deuxième meilleur buteur wande inyuma yande Mbappe urumva rero ivyo byose bakavuga bati mu cubahiro Haaland afise yagize saison nziza vyanyibukije kumwe City ho twaye igikombe tugaharura amanota ya Liverpool tugasanga mu yandi mashampiyona yose abatwaye ibikombe bafise amanota make kuri Liverpool yabaye yakabiri ivyo Haaland yatwaye uno mwaka hari benshi batwaye Ballon d'Or batarinze banabishikako yabibarushije cyane urumva nico rero ikintu gisa n'ukumengo kirateye ikigongo ariko benshi bakavuga bati iciza kuri Haaland nuko akiri muto atanga ico cizere ari umukinya komeye ni naco Messi yavuze kuri Haaland na Mbappe ati Mbappe ndamuzi talayiwe ndayizi twamaranye imyaka 2 twabana mu myimenyerezo muri buri munsi talayiwe sindayidutako bena Haaland ntabwo bashitse hano kugihamana bano bantu baragiye kuyobora ndizera ntakekeranya yuko mu maballon agiye gukurikira bazogira izo batwara nabo nyene benshi rero ico novuga kuri Ballon d'Or ya Messi kuri iryo hikano rya bena Haaland ahanini ubona ko ico bari ico nico cyoba cabadadano ahanini nico rero ari Lionel Messi barabati igikombe cy'ishose gitwaye nivyo muri Paris Saint-Germain ratwara igikombe cha Ligue 1 baratwara igikombe cha Trophée des Champions n'umugwa wa Paris Saint-Germain aratwara igikombe cha Ligue Cup hari muri Major League Soccer n'umugwa wa Inter Miami ibitsinda nabitsinze yabaye novuga ko nkuko Yves bivuze guha Coupe du Monde ya gatatu igihugu cha Argentine cyari kibaza imyaka myinshi kabisa kirondera kuba meilleur joueur nkuko bivuze meilleur passeur muri Coupe du Monde ubona yuko kabisa uyu mwaka wa 2022 ushira 2023 yakoze ibintu byiza batazo kupfa bibagiye kuko bose barabaza bati nitwari twiteze turavye ku myaka ya Lionel Messi ko yoshobora gukina Coupe du Monde kujya kuraho ari naco rero naco nyene congereza amanota Alonso ibaze nk'ubu baharuye Ballon d'Or atwaye basanze atwaye Ballon d'Or mu madesena atandukanye muri les années 2000 gushika 2010 yatwaye mwo Ballon d'Or ya 2009 2010 kuduga hoho yatwaye mwo zingahe zitanu 2010 gushika muri 2020 yatwaye zitanu atwaye mo zitanu zibiri azitwaye muri 2020 kuduga twerekeza 2030 ibyo ni ibintu bitabaho ni ibintu bitabaho ni longe nuguhoza ko nukwerekana uburyo umuntu yagumanye iyo nyota urumva kuko Alonso buri ufashe nk'umwana akenza agatangwa guhembwa muri yo kubera ko hari akazi kana akakora kandi agakora neza biragoye ko imyuma y'imyaka 20 uriya mwana azoba gifise uwo mwete wo gukora vya bindi nyene byamye bimuhemba neza kujya nyene niwe Lionel Messi urumva babahungu kiki barakinye umupira batangwa no kubona ubushimwe hakirikana bena Cristiano Ronaldo urumva Alonso baronka ubushimwe hakirikana mugani ntibigeze bahaga kabisa rabu no musasigaye yicarana kuri Ballon d'Or ahari kayihiganirwa n'imisore y'imyaka 22 23
kandi akiri capable kuyibatwara benshi avuga ati ntwaye zitatu mba nkwije niho rero ubona ko ariko bo bagumije ko bano bahungu ariko nakunze igihungu citwa Haaland iryo jambo Rodri uvuze yavuze ngo Messi yamerita muka isi rya jambo wovugira mu maso ya Haaland ngo rimugwe neza mu bakinyi babaje guhamagara Lionel Messi kama mshindi Haaland ari mu bantu bagize surira ubona ko abiryoheye barakuba amashi nyene kandi yaronze reka ndakubwiye ikindi kintu oya nawe yarabizi oya so kubimenya gusa kuko turaza abo byagiye bishavuza cyane turaze nka Cristiano we yagiye apfa abagenda bamurutisha Messi imbere yiwe ni ibintu umukinyi gusa yari muri competition hari aho umuntu abitaba bimugwa neza uwitwa Haaland nabonye ariyo kamera fisi ntabwo bimutera ikibazo hagiye umaze kubona umumenyereza aza akumenyereza wafashije gutwara Champions League ya mbere inyuma yizo yatwaye muri Barca abantu bakabona nawe ko atakinda ashoboye gukora inyuma ya Barcelona akemeza ngo Ballon d'Or ya Messi atagutinye we nk'umukinyi umenya ko wewe hari ukuntu akuzi ko ivyo bintu bitakudurumbanya nawe kabisa wemera uvuga ati kabisa nivyo urumva raba bako ekipiye biho bose abo ba Rodri abitwa ba Julian Alvarez bose bage bemeza mbere ko Messi arayimerita kuruta Haaland rijya si jambo tumenyereye iri ni jambo Cristiano kiri muri Madrid nta mukinyi numwe ugeze gyumva no mu bihe byaboneka neza cyane ko peut-être na Messi yoba hari ibyo ari karamurusha muri iyo myimbi ushobora bivanye na kamere y'umuntu hano munsi je ndashobora kuvuga nti kiki ntakunda umuntu amubwiza ukuri urumva mu karorero kamwe twari ko turatanga nyene ariko urashobora kuvuga uti kiki umubwiye iki kintu n'umuntu avyakira ningoga ifa kuba ari realite nawe ashobora kuyibona hari abantu rero bataba biteguriye kubona realite mu buzima donc verite bataba bayumva iyo itabahengamiye rero mu byo ubwira kiki bivanye nuko muzi umenya ivyo uvuga imbere yiwe siko bimeze ariko ubona ko ki Haaland ni cyana nyene ubona ko cararizwe ni bihuze na kumwe Guardiola yamusohora amaze gutsinda ibitsindo bitanu afise opportunity y'ukongeramwe cya gatatu kandi ntibitera ikibazo arasohoka atagenda aratera amakopo nk'abandi baki aracafise umwanya udacafise umwanya umuntu nyene Haaland aracafise igihe kinini aracafise igihe kubirondera kuri Cristiano wewe utanze akaba nkako reka Cristiano ndagukongira wewe direct bate muri iyo myaka yose kirenga 10 reka ndagwakareyo kamba Didier Deschamps bamubajije ati ubwo Messi siwo mukinyi w'ibihe byose Didier Deschamps yavuze ati byongora kuvyemeza uzinyije iyo umuntu atabibona neza ivyo vya Messi akunda kucagarukana Maradona kazana Pele peut-être n'uyo Cristiano nyene bagize basa no kumengo amateka bari mu bihe bimwe Didier Deschamps nyimba ari gutinya Mbappe nyimba ari kugiye yavuze ivyo bintu biragoye kwemeza mu gihe abantu nka Mbappe bakiri bato kandi ubona ko bari mu nzira oya ijya ni diplomasi yakoresheje yashatse no gukingira no vuga intunze yiwe environnement yiwe uko ajyanye mu gizana kuri ico kibazo ko rero urazana mwo Mbappe bapatamwo gute oya Messi yatwaye Ballon d'Or ya mbere afite imyaka ingahe 22 erega iyo ni question ya achievement kuvya abantu bamaze gucika uwadira kuvya abantu bamaze gucikako ntugaruka kuvya abantu ariko nawe umwanya wo irashobora kuba irakoze ntawe ubizi vy'Imana ashobora ko bisumbe vy'iwiwe sawa mugabo yovuga ati urumva Messi ataraza canka atarabikora ntitwavuga Pele byarabuze ko tuvuga Pele byavuze ko tuvuga ufatira ku bimaze kuba fatira ku bimaze kuba reba yarabariki imiburi kubiharira vuga abo ba Maradona ba Pele ni yaka ni cakindi cigitsure nyene ni kumusanga Mbappe mu kwakira ibintu nk'ivyo atandukanye na Haaland cyane nuko rero Ballon d'Or ejo ku munsi weje atangwa Lionel Messi yabaye wa mbere ayitahukana nimero 2 yabaye Erling Braut Haaland nimero 3 aba Kylian Mbappe umufaransa wa kane yabaye Kevin De Bruyne umubirigi akina muri Man City wa gatanu aba Rodri umunya Espagne akina muri Man City wa gatandatu aba Vinicius Junior umunya Brazil akina muri Real Madrid uwindwi aba Julian Alvarez umunya Argentina akina muri Man City umunani aba Victor Osimhen umunya Nigeria
akina muri Napoli initeka kuri Afrika byaheruka kera cyane gose oya ejo bundi twaba bakabiri oya ku munyafrika none Mane mukakoze umwanya wa kabiri mvuga kurozi mene kubona ashobora kubrira kujya akaja muri izi classement abari sawa wicenda abaye Bernardo Silva munya Portugal akina muri Manchester City w'icumi Luka Modric munya Croatia akina muri Real Madrid w'icumi Mohamed Salah 2017 mubiki ku munyafrika no vuga afise ya ronsi bibanza byiza oya Mane mukakoze abaye wa kabiri ya Ronse 2017 yarinde Mane nyene canke Salah 2017 Mane muri no myaka bayimwo kabiri yabaye wa kane muri 2019 baje gutwara Champions League mbere bose muri 10 barimwo be na Salah bo barimwo Salah yabaye w'11 w'12 Robert Lewandowski nya Pologne muri FC Barcelona w'13 ni Yasin Bourou nya Maroc akina muri Al Hilal no mwanya w'14 Ike Gundogan umudagi akina muri Bayern muri Barcelona w'15 Emiliano Martinez umunya Argentina akina muri Aston Villa w'16 Karim Mustafa Benzema umufaransa akina muri Al Ittihad w'17 Vicha Kvaratskhelia umunya Georgia akina muri Napoli w'18 Jude Bellingham umwongereza akina muri Real Madrid w'19 ni Harry Kane umwongereza akina muri Bayern Munich w'20 ni Lautaro Martinez akina muri Inter de Milan Argentine wa'21 ni Antoine Griezmann umufaransa akina muri Atletico Madrid urumva yuko ni benshi bagiye kwakurikirana gutyo hama hariya do boss Lionel Messi akaba yahawe ndabona hari amakomantere depuis 2017 Afrika iri mu bihe byiza cyane gose kuri no rank nibyo wari wabonye ngera ya FIFA Ballon d'Or nako Ballon d'Or ya France kuko 2018 ni Salah yabaye wa gatandatu 2019 ni Mane yabaye wa kane na Salah abo wa gatanu Mahrez yabaye w'icumi 2020 ntiyatanzwe 2021 ni Salah yabaye w'indwi ama 2022 Mane yabaye wa kabiri Salah wa gatanu Mahrez wa 12 witwa Sebastien Haller yabaye wa 13 donc bagerageje kwerekana novuga kuva 2018 ukungene Afrika yitwaye neza canke yaronse ibibanza byiza muri ano makrasima ya Ballon d'Or Ivo dusomera amakomantere amwe iminota 2 witwa Mbemba ivyo Frank Lampard yavuze ko mutabitubwiye kuri Cristiano ibyo nabyo ni biki ahubwo bitubwire wewe ubizi Drisite Passis ati Yves ntimutwemeze hajya ko hatakoze amaranga mutima jewe mfise ikibazo Yves iyo ibyo Haaland aba yarakoze ari Messi yabikoze ibyo Messi yakoze aba ari Haaland yabikoze kubwawe wewe Ballon d'Or bari kuyihande ico kibazo cyamye kigaruka kenshi cyane gose ku bakunzi b'umupira w'amaguru donc iyo oba aba babiri banyuranyije Haaland agatwara kubyimonde gusa hama Messi agakora bijya bya Haaland burya harimo n'ikintu ca blend cyane gose gikora kuri bino bintu by'amaballon d'Or ari namaze no kubibona mu makritere rero hari ikintu gikomeye gihora gikora kritere mu bisanzwe baraba performance individuelle y'umukinyi iyi yoyo ubiravye kuvyo bakoze bose ni sawa hakaza performance individuelle yawe yagize influence nyabaki kuri resultat za collectif nibwo bita collectif yaba Haaland yaba Messi bose bafise ico gikombe cabahaye inguvu bijya bya bitatu vya Haaland nico cyamakenga gaive naho ubona urabona Coupe du Monde nibyo gitanga amanota menshi cyane gose iyo gitahukanye ariko mondiale imara ukwezi kumwe mu mwaka wose ariko mondiale saison yose nivyo byose aroza ibyo urakazi kadasanzwe kuri match bazitanze wara umuntu ashobora gukina akaguma ari wote nabisobanuye kuri saison ya Haaland biragoye ko wobura Ballon d'Or kuri bijya biharuwe ariko ndiko ndakubwira niko ikintu ubona ko ayo maranga mutima yateye abantu batoye
Ah. erega n'amarangamutima nyene Uvuga gutyo ni donc bashatse kumbure bashatse kumuherekeza neza kuri oya kariyeri. ntuvuge ko apara ntuvuge ko nawe ivyo by'izina c'est vrai Ingena kubwire Alonso wewe uriko uravuga uko wombwira kritere basereka je nayiko ndazivuga vuge nyimbo Ah, turiko turabandanya. oya zivuge nawe ntujije utazi kritere bagira nyimbo uvuga uti je ndavyize kritere kuko bariya bantuze bavota wowe uriko urabashije uko byonyene mugabo kiki imbere y'ukuvota baba bafise kritere imbere yabo urumva kritere ya mbere ariko nabajya n'abantu barafana barafise abantu bafanya barafise ubwawe rero Messi ni ya merita Ballon d'Or sinda bivuge gucyonye arafise ibi bikuru novuga kumbure uyimuhaye utojera cyane bose ariko uravye bifatiro bikuru biri kwa Haaland vraiment biri kwa Haaland ugiye kubira birababaje cyane kubona Haaland atatwaye muri ino season ubwo hari ikintu jewe nabo kandi nico kintu cizina ndagiye cizina wowe uri kwara jende ko nakubwira ni ikintu cyahaye Ballon d'Or Messi ni kije kintu cyo gutwara igikombe kuri iriya myaka abantu bose bari barahebuye noneho cya kintu kimwe yarasigaje mu buzima bwiwe aragishize ateretse ko kandi abikoze muri uno mwaka bikoze mu mwaka mu gikombe cy'isi yabaye meilleur joueur yabikoreye donc yitanze ni so forme yo kumushimira rero so kumushimira ibintu bya Ballon d'Or les critères zagiye zikomera cyane bazana izo Yves ariko aravuga zirimo urumva performance individuelle reka ndakubwira ndaguhereze neza hariyo performance individuelle hakabaho collectivité mugabo ivuye muri individuelle yiwawe no kuvuga wewe collectivité muri collective no kuvuga muri rusange equipe yawe iyo warimwo muri rusange yashitse kuki ariko kandi muri iyo equipe yawe ico yashitse ko wabigizemo uruhara rungana gute ivyo biruko siko hanyuma hagaca haza ikintu bita classe y'umukinyi urwego rw'umukinyi urazi impamvu Alonso iki kintu bitwa classe urashobora kuba muri saison warakoze ibintu bimerita Ballon d'Or baragaruka bakaraba bati urinde wewe urinde mu wewe none si ico nyine cyane gato si ico ciwawe ingenda kwisigura iki kintu caraje muri 2021 kumukinyi yitwa Jorginho cyane abaye kurinde kuri Julian Alvarez urumva kuko Julian Alvarez yari mu migwi yatwaye igikombe c'isi ni yatwaye Champions League ico naco abantu bakivuza mugico bita classe c'intervena ngaho wowe urinde uri umukinyi ari kuri classe nyabaki urumva ibi wakoze ino season wavyinfluenshijemwo cyane bizobandanya uri ku rwego rwo kubishikana ko equipe donc ico bita classe ni hamwe baraba bati muba numero 9 bari ku isi eske wowe uri mu bayoboye canke wowe uri mu bambere bavuze babiri batatu urazamwo iyo classe rero niho Julian Alvarez aca takarira ni naho Jorginho yatakariye muri 2020 kuko uvuze classe y'aba mediateur bakiriyagiye ukavuga ngo batatu ku isi bambere yarari ntarimwo ari naho rero iyo classe kuri ba Messi ira intervena no kuri Haaland urumva kuko uvuze ba numero 9 ku isi Haaland azamwo hanyuma Messi wewe iyi critère iramu defenda cyane kuko aza mu bakomeye mugo ugasanga no mu myaka myinshi yarana barimo umva si ibintu bimugwiguye ibintu byahoraho kuri iyo baragarukana kiswe le rôle important dans l'équipe ico cyo ni kimwe cyane ugarutse kuri collectif twayihejeje iyo uravyumva ico kintu uri kuraraba Haaland egaratsinda ariko si wagi afise role important muri ndaza kugwa kandi kantu kari ngaho badadanuye kabaraba bena Messi kabagabura reka noneho ndakagireko baharuye muri saison yose Haaland muri City yabaye ivyo nibiharuye yabaye on the match kanga inshuro 10 zonyine aho yakinyehoza aba muri national yo muri club basanga Messi muri saison nzima kuva mu kwezi kundi kujya baharura Messi yabaye inshuro 200 nindwi noneho barafata ibitsindo vyinshi bya Haaland yatsindiye City na equipe nationale babiteranije basanga havuyemwo 56 saison nzima urumva baca bafata pass decisive
babivanze umva ibitsindo na pass decisive afise pass donc ubivanze ibitsindo ni 56 na bitandatu pass ni 10 ariko Messi baca basanga afise yatanze imipira 26 atsinda ibitsindo nyimba ari 30 urumva 31 basanga Messi ubivanze ivyo bibiri deja ari hejo ya Haaland no kuvuga uruhara mu gitsinda kuri saison musumbye ntuze arafise ine donc izo performance individuelle rero kuri Messi hajemwe n'ivyo bya home match na turiya to detail dutodo ivyo uraza kunda kubirusha abakenye benshi muga nkiri ku ma critère havuye ico ca classe y'umukinyi bagarutse baravuga bati muri 2018 uwitwa Luka Modric si yatwaye Ballon d'Or yarafise pass decisive 10 n'ibitsindo bitatu gusa muri saison nzima ariko ukaraba muri Real Madrid Champions League batwaye uruhara rwa Modric rwama rurimwo ari muri baba ngende gwa bayihe tatwaye coupe du monde ikindi kintu kuko Croatia aho yagira acumbagira ishika muri finale wararaba izina riyihetse ni rimwe ni Luka Modric iyo ni class kandi Modric umuzanye mu ba mediateur beza ku isi uvuga wa mbere wa kabiri wa gatatu izina gihuri ujyama ririmwo iyo class rero iragira icakane rero urumva ari ndiko ndakubwira abagiye bagira muri izo criteri aho bagiye bayaronkera amanota n'abagiye bayatakarizamo criteri yitwa fair play uko umukinyi yitwara inyuma y'ikibuga urumva uko umukinyi yitwara inyuma y'ikibuga uko yigenza inyifato ziwe kuko aba bantu n'abantu bamurikwa cyane n'ibinyamakuru ntaco bakora inyuma y'ikibuga tutamenya urumva mu kibuga hagati baravuga bati iriya Ballon d'Or ya 2006 iriya yari ya Zidane icagiye kuyimwaka nako gakriteri izo criteri ziragenda zinganya inguvu ntugire ngo yibitsindo iyo ya individuel irashobora kwicwa niki niyo ya fair play kubera iyo nyifato mbi Zidane yakomeza 2006 n'igikombe c'isi ciwe urazi kimeze ko nta Cannavaro yari kumutwarana igikombe iyo atagiririya isheke gutera umutwe umuntu muri finale bakamuha iriya rouge nk'ico ca finale ca fair play cyo caceke mugira simvuze ko Haaland atamerita mugabo mu mwaka Messi yatwaye nka Messi iyi mondial yi atwaye iyo abari nkiri ya 2010 hakabaho Haaland nayo bamu kuko bavuga ati Messi baraba kuri Anesi babiriza na kuvuga Messi ari kuzamwe ikintu cyo kuvuga Messi kiki ingera kubwira izina rya Messi bayimo kuko muri iriya myaka kiki ico Messi yagutwara cyose cya gitahuri ariko ino mondial y'uno mwaka ayitwaye abantu bari barahebuye niyo yari suspense rega sha even nuwana ivyerekeye Ballon d'Or nitwo bitebako kuko ni kenshi twabonye hariho Ballon d'Or wogwanira na Messi uri Haaland Haaland ngo yitwara Messi afise nako ka avantage ko gutwara ko kugira gutwara ku ivyo nitwo bivamo nivyo hariho izina rikora kuko ni kenshi twabonye abantu bakoze wavuze Yves nuko wavuze ati harabayemwe amaranga mutima oya amaranga mutima navuze amaranga mutima navuze iyo hari ikintu citwa gutora voilà iyo hari ikintu citwa vote amaranga ivyerekeye Ballon d'Or amarobinga bani gusa amaranga mutima abafise ikibanza sinavuga ngo abafise ikibanza kinini kuko uvuze uti aba journaliste bo mu bihugu ijana vya mbere vya Afrika kuko bose saba Argentine Yves kuri ico kintu twagiye turabona abantu bavuga bati gushira habona inyuma y'igikombe c'isi bagashiraho ivyinyegeje vyari inyuma bakavuga ati igihugu dufate par exemple ati igihugu ca Mali bari batoye uyu n'uyu abana babona vyarahindutse kuko cyavuga ati Signal natoye kino shaka oya bijya by'abani bihuha kiki bijya sivyo kabisa sivyo kubera ibyo sindavyiyemereye ivyo ntibyigeze biba ngo bibe officiel bibe uko nyene ngo bije mu binyamakuru Cristiano Ronaldo w'amajana ngahe Cristiano Ronaldo yabaye w'amajana ngahe w'amajana oya bijya sivyo nta Cristiano Ronaldo bijya sivyo none yabaye wakanga kijya bijya bazanye baza 30 kuri Ballon d'Or muri aba bantu aho umusomyi inkuru namwe bandika ibintu byinshi kajya kantu nakabonye kace kuri page ihayagiza Messi banditse ngo yabaye uw'amajana 820 nakantu kugutyoza kuko ba selection na 30 abasikaye bose ntibaba barimwo ntibaba classe mugabo muri 30 ntiyarimwo uva mu majana
ntarimwo nibisanzwe Benzema Nuko- we yari yatahukanye yari ya cumi na Rane gatandatu. pasi wa 16 urumva ko nuko isaha y'indwi na 55